turakomeza n'amakuru yacu yo kuri uno mugoroba uteza amatwi PJ Classic FM yumvikana uciye ku murongo wa 97 n'ibice bigera kuri 3 mu gihe kandi ushobora kutwumva ukoresheje YouTube channel yacu ni PJ Classic Media aho hose uratwumva neza cyane atakibazo ona akimwe icyizere gishasha ndetse n'ivyumviro bishasha muri equipe yitwa Manchester United kumenyereza w'inkino zigera kundwi gusa amaze kumenyereza uno mugwi Michael Carrick equipe yitwa Manchester United ku mwanya wa gatatu baraye bashikiriye ku munsi w'ejo nyuma yo gutsinda Crystal Palace ari nako Aston Villa yatsinze equipe yitwa Wolves ku munsi wa gatanu still bigaragara ngo hari umwuka n'ivyumviro bishasha birondera amanota atatu gusumba buri kindi kintu cyose muri equipe yitwa Manchester United. Uyu mumenyereza Michael Carrick yazanye sinzi agakoje akoresheje sinzi nico ariko arakoresha kugira ngo iyi equipe ihinduke mu buryo bugaragara still muri zino nkino zigira kundwi ariko icahindutse cyo carahindutse muri equipe niba nagomba kuvyibaza ko abarongozi bo bagomba no kwiyumvira uburyo ari bumugenzi uyu mugabo witwa Michael Carrick. Ya uribuka haraheze indwi imwe abatari bake batanguye kwiyumvira ati duha akazi Michael Carrick muri Manchester United. Abandi ati haracari kare cyane kuko gutsinda inkino zino gwa gatana karanirwa na West Ham ati kumbura zotereka ko n'izindi ariko nabwo atatsinze. Abatari bakati ubwo iyo tuvuze performance umuntu agize match niri nyuma ya victoire zine uhava hari icyo umwagiriza rero kudo chapo kuri Michael Carrick mugabo uribuka jewe ko nagaruka mvuga ngo hari ikintu hariyo context nshaka kabanza kubamo ariko na Manchester nkaraba vy'ukuri azisirimonta gute na cyane kubura abakinyi kuko nka weekend yari test kubura Brian Mbeumo si ikintu gisanzwe parce que yaciye yisanga vyanga bikunda agomba guca tanguza mu kibuga umugabo aswe izina rya Benjamin Sesko nawe yahora ari super sub wiwe bivuze ngo yategerezwa guca bura solution mu bijanye n'abagomba gusubira wa mwanya wa Horsora uwitwa Mateus Kunya cyangwa gasora Amadi Diallo uzanye Sesko. Wibuka ko ivyo bibaye nyuma yuko yatakaje n'ubundi umwe mu bakinyi beza yaramaze kutwereka ngo ndemvansi ikintu muzonyubahira jewe nk'umugabo witwa Michael Carrick nkakinisha Dorgu mwinga kandi byarovyo bikaduga abura Dorgu yari nkuru tukiyumvira ati kumenga yaraje afundikanya 11 Dorgu yarabafatiye runini bizogenda gute asubiriza Dorgu neza nyuma ya Dorgu Mbeumo abatari bake babonye uburyo uriya mupira muremure kuri match bakina Everton watewe n'umugabo witwa Mateus Kunya arondera Mbeumo nyaruka kubita kurusha mu defenseur wa equipe ya Everton atereka baro ku kirenga cy'umugabo waswizya rya Benjamin Sesko atsinda igisinda ariko kandi abantu babazina matiritiri muri Brian Mbeumo usivye muri EPL twagiye turabona kwa Brentford n'ubu kwa Manchester yashise yintegra mugabo nasubiye ko nindi matirite mu nkino z'igikombe ca Afrika yari kararidinga abana nkaba Etaye Yonge na ba Christian Kofano kongera ko ba Carlos Bariba n'abandi nuno musi kwa Manchester United nibisaba ngo ngo umugabo azwizina rya Brian Mbeumo abanza kwereka abantu ko yahisemo Manchester nka equipe nkuru agomba guprova ko hawanye nayo ahubwo yashitse yintegra no musi arabakinyi benshi vyasavye umwanya kugira ngo baduprove ko bakwiye kwambara umwambaro wa Manchester mugabo no musi Brian Mbeumo haba no kuva kuri Ruben Amorim ubona tushewe mu kibuga rero iyo umubuze tugomba kwibaza byinshi nawe mere bitire wa equipe hari n'ibindi 9 ku Sesko afite munajya kuje muri organisation imwiza naho mukinyi twabonye shwa guhindurira kuri Ruben Amorim agakinishwa hagati mu kibuga kugira ngo akina na Diallo bikunde ariko kandi twanayibonye no kuri Michael Carrick yakinishwe nka Fonef kugira ngo bikunde ivyo byose nshobora kubibamwo uri umukinyi bwa mbere atari matira ariko kandi atamerita kwambara umugwa wa equipe urimo ivyo rero nimba kuri Mbeumo vyarabaye iyo umutakaje ubutakaje non seulement un joueur capable d'exploser statistiquement mais aussi ubutakaje un joueur capable yo kuridinga abandi ariko we nabo muntu uzenya muri squad ya equipe ya Manchester United rero ndabona uburyo atsanguye gusirviva ibintu umugabo witwa Michael Carrick arabashobora kuvuga ngo yatanguye yatsindwa aragombora atereka mu cya kabiri la Croix ariko kandi abandi ati Crystal yarasubiye inyuma nivyo yarasubiye inyuma mugabo nimba tuzi ko Wolverhampton na Arsenal hari inkuru yo birimo Oliver Glass na deja umumenyereza hari profile ya Crystal Palace ituma Manchester yamwifuje mu bakandida
uwo rero wowe uhuye nawe uri Michael Carrick kiba ari gipimo ugahura nawe muri izi context je ndabona ko Michael Carrick atanguye kwemeza usibye ko kwa Manchester United no musa atanu wo haca atavuze rero yindi challenge twari twiteze kubona y'umugabo yitwa Benjamin Sesko twari tuzi nk'umusuper sub benshi atekina neza gombo ariko uno munsi yanatsinze igitsindo kandi yari yatanguye kandi ariko arabitsinda mu minota ya nyuma y'urukino abatari batanguye kwumvira ati ubwo abakinyi bagarutse bose Sesko aratakaza Ikibanza kwaboneka nk'umufitira ataka mwiza wa Manchester United ubwo ninda zicara ivyo byose ziba ku managinga mbega umugabo witwa Carrick aramanaginga abakinyi biwe gute mu gihe bo bagarutse bose ariko kandi abakinyi bo barabandanya bagwanira ibibanza gute indani muri equipe ya Manchester United hari kinyamakuru c'abongereza cyitwa Top Skills Sport UK chanditse kivuga yuko umugabo yitwa Michael Carrick inyuma yuko ageze Manchester nk'umumenyereza intérimaire inkino ndwi afise victoire zitandatu na match n'imwe abarongozi famille Graza bashobora kuba bagiye kwicara hamwe bakamubwira ngo turakwifuza nk'umumenyereza wacu kugera muri 2031 bivuga ngo yuko umugabo yitwa Michael Carrick bo bari ko bamupropoza kwitwa umumenyereza wa Manchester United non pas kumugerageza ngo bamuhe umwaka umwe canke ibiri ahubwo bamuhereze projet ya Manchester yidirije kuko no turi muri 2026 ko twabonye abikora abanyamurezi bagiye batandukanye yabaye imyaka 5 ariko still twabonye hari naho nabo binaniza cyane se bakanabananiza kwinaniza ofete nimba uburongozi bwo kunaniza uburongozi yo bwo kunaniza buje bugahura na touch yawe imeze neza niyo bozo kwirukana abantu barabona ngo nakabaye inzira karengane kuko dusubije amaso inyuma umugabo yitware Gunnar Solskjaer Manchester United imuhereje Akazi niwe yasubiriye uyu mugabo Carrick no yasubiriye Carrick yaje Ole yaje oreba muri mu intérimaire uravye uburyo Ole Gunnar yafashe Manchester United akayivana hari ahantu twari tuzi imaze igihe yibera akayigiriye kabiri bo barakanzwe n'ico kintu cyo kumva ngo equipe nka Manchester imerita gutwara igikombe ntigomba kubiya kabiri bafatwa n'igihunga baramwirukana katwumva isa ya Bubet ubundi duhite tugaruka dukomeza n'amakuru yacu Bubet irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro menya urugero rw'amahirwe yawe uciye kuri wezi3 akaburungu Bubet akaburungu BI Bubet utsinzuraronka Bubet utsinze uraronka ni isaha 2 z'ijoro zuzuye neza cyane muri studio zacu za 97 n'ibice bigera kuri 3 ndetse no kuri YouTube channel yacu bivana naho dukego kiranyoherereye amasaha mugeze ko still nibaza ko Bubet nayo imaze kuba rurangiranwa bivanye na service itanga na cyane ku bakunzi b'inkino z'umupira w'amaguru ndetse n'izindi nkino zigiye zitandukanye baba bifuza gutigira ku nkino zigiye zitandukanye uciye kuri wese atakabona ngo Bubet akabona ngo BI ushobora kwibera umutunzi mu kanya sase ibintu bikagenda neza cyane uri kumwe na Bubet nabonye weekend yagenze neza cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru amakupo mwahawe nabonye yagenze neza cyane ya kupo yagenze neza no kunana kwise munyamari ifatanye azane abantu barabe hari agafaranga baducorera baduhe kabisa kupo y'amanota agera ku 16 kugeza samedi vyari biyeze nta nivyo kurindira dimanche canke rendi oyikinye nabonye mwijoro yararotiye muri groupe yabakojeje code panager ya PGFM deja yanyuma igihera wakorotse muri commentaire ati mukirimi cincisha ati ubaho cyane kabisa bawita umunezero w'amafaranga kirimi cincisha ategaravuga ngo amafaranga turariye amato 13 ni meshi 16 cyane kabisa rero Bubet utsinzura ronka sonda west akarongo Bubet akarongo be uteshaje application bitunge mu telefone yawe ubundi ageze ko tigira uca kuri code parnage yizewe na benshi ni PJFM PJFM mondome nkuru maze ubashe gutigira ku nkino zigiye zitandukanye Landry wari kucizere abarongoye Manchester United bisa nkaho bagomba kugirira uyu mugabo witwa Michael Carrick ariko 2031 umuntu yava yumvira ko kiri kare kuri mumenyereza peut-être nkuko bicamo abarejande bino equipe ntibamwemere bavyanditse mu rurimi rw'icongereza bandika ngo players and the staff are said to be very happy with him
Arsenal bivere ariko hariho akantu uri kurirengagiza Landry uvuze 2031 umunsi turi muri 2026 gare ko hari indi challenge tukimurindiriye wanashima nawe yo bahamazeza yo mu mwaka kuko Landry jewe nashaka sindi ko shingira ku kintu cyo kumva ngo Carrick bamuhe contrat y'imyaka myinshi no buri biri jewe nisaba kubera ngomba kuraba uburyo Carrick Manchester uvaje Manchester ya Ten Hag ugacufata na Manchester ya Ruben Amorim ugacufata na Manchester y'inkinondwe iyi Manchester isobanuye ubwiza bwo kuri Ferguson bon ari ubwiza bien sûr babwerekanye ariko kiriya kintu cha challenge kubera ko uno munsi Manchester amakosa yakoze nubwo akajagari ka famille glaza kagihari ariko arayandi makosa badagomba gusubira Carrick ni mwiza mugabo imagine rero esko Manchester United nayo niyo kuyumvira ku rugero Carrick azo office zitanguye bamuhaye amafaranga akaja ku isoko agomba gusubiriza akaroro nka Casemiro bo bamupropoza contrat y'imyaka 3 kuko baharura yuko bamuhaye contrat mu mwaka uza w'inkino sivyo bamupropoza contrat y'imyaka 3 n'umwe wa bonus bakanamwemerera kuzamuhemba miliyoni 16 ku mwaka bivuze ngo uno munsi nimba dutanguye kubona famille Graza bo kwicarana bakiyumvira ngo Michael Carrick tumuhereza akazi ntibitaye ko ari umwana yakiniye equipe yitwa Manchester United kuko ego kwa Manchester hagize ibihe vyiza ariko Carrick n'umwana wa West Ham United gusumba Manchester ibi rero binyereka ngo ibiharuro equipe yitwa Manchester United ifise kino gihe biravugisha umuntu wari we wese akamenya yuko habaye impinduka wakivuza neza twatanguye tubona umugabo yitwa Brian Mbeumo Patrick Dorgu n'umwana yitwa Madi Diarra muri ligne d'attaque ku rukino bagiye gutsinda Arsenal bavunikisha Dorgu vyari vyoroshe kuca wensera mu mugabo yitwa Mateus Cunha kuko Dorgu muri liya ligne d'attaque nta zina rikakaye cyane yari bwagiremo bari bayoboye imbere n'umugabo yitwa Brian Mbeumo n'umugabo yitwa uyu Mateus Cunha n'umwana yitwa Madi Diarra bacashika banywanya n'ubundi bikomeza kugaragara ngo Mbeumo ino ligne d'attaque ni wari kwa idirija Mbeumo ageze kuvunika usanzwe visi yindi plan yitwa Benjamin Sesko super sub mwiza ariko afashe equipe yitwa Manchester gutsinda uko bwije avuye kuri bande tuje umutanguje mu kibuga imbere ya equipe yitwa Crystal Palace nivyo yatakaje ingufu zabo gutakaza Capitaine Magehi kuba atariko barakinisha umugabo yitwa Mateta canke Dunket ya muri attaque mugabo igifise Oliver Grasna igifise Adam Wharton hagati mu kibuga igifise Sare igifise Lacroix n'abandi bagiye batandukanye ba Munoz yagomba gutanga iyo challenge ukamenya rotation zikorwa ryari ndazikora gute ibi byose bakabisira imonda sinje ngaho ngo mvuge ngo Carrick yabaye umumenyereza w'igitangaza bagomba guhereza contrat y'igihe kirekire mugabo comme si tubona ikijanye n'abamenyerezo no munsi ku isoko ry'igura n'igurisha utazoha akazi Pepe ntugarure Carlo Ancelotti ntugahenrike ari kwa Paris Saint-Germain jewe nta wundi muntu no munsi ndiko ndabona woja kwizera ngo wanse guhereza icizero umugabo yitwa Michael Carrick ariko atanga ibiharuro bimeze neza muri equipe yitwa Manchester United uno muzi ugiye kuraba Arsenal bayitsinze ufashe nk'inkino equipe yitwa Manchester United baheruka Arsenal bayitsinze 3-2 Arsenal 3-2 kuri Emirates Stadium kandi inkino zabo batsinze Man City batsinda Arsenal Man City bayitsinze 3-1 batsinze Man City batsinda Arsenal batsinda Fulham nako Old Trafford batsinda hani batsinze Bournemouth mbere uko banganya na West Ham na West Ham bacha batsinda Everton batsinda na Crystal Palace yes uravye kwanza Man City bayitsinze 2-0 Man City bayitsinze 2-0 Man City bayitsinze 2-0 bakurikiza kwa Arsenal parcours yonyene yo Man City na Arsenal yari gutuma n'imiburiburi nimba ari uduhuma amaso yarahejeje kuyaduhuma kuko ufasha abagabo bibigatanya bariko biruka kuri EPL urabakurikiranije Man City yitsinze 2-0 Arsenal yitsinze 3-2 ukurikije ko equipe yitwa Fulham yitsinze ibitsindo 3-2 ufashe Tottenham Hotspur yitsinda 2-0 uciye uzunganya na equipe yitwa West Ham United igitsindo kimwe kindi utsindiye Everton muhira igitsindo kimwe kubusa waraye utsinze Crystal Palace 2-1 vyumvikana ngo no muzi umugabo yitwa Michael Carrick si nk'ivyita kuduhuma amaso
ahananiriwe ni nkuko aho yonanirirwa ni nkuko abandi bahananiriwe mugabo wewe mu minsi yiwe ya hafi ari mu rugendo rwo kwiyakaza ari mu rugendo rwo kubwira abarongozi ba Manchester ngo jewe ntituzonirirwa turanicarana mwebwe yumvire mubone igikwiriye yafashe mu mpereza akazi dukora yafashe na equipe ya Manu baje kumenya na Burnley ku 121 ayisanga iri mu kibanza ca cindwi n'amanota 32 barushwa na Aston Villa ico gihe yari ya kane n'amanota 43 difference inota imvango y'amanota 11 ayifata shika kuri Man City kugeza ko za Arsenal no musi ne equipe iri mu kibanza ca gatatu ivuye mu kibanza cindwi n'amanota shika kuri n'amanota shika kuri 51 bisobanura ngo iyo umuntu aje asanga equipe iri aho hantu akakwereka resultat nkizi mu nkino ndwi nibyo simvuze sinkomamvuye ngo harageze ko Man yo kuyumva cyangwa sikafata ingo 100% mvango kogeza amasezerano mugabo processes mugabo no musi harageza ko Man iraba uyu mugabo niki kiri gutuma ariko mvango zino result ese nta motivation basi yo kumubwira ko uno musi bashimishijwe n'akazi ariko arakora kandi bari kubona ko akazi gakwiye kugira ngo basi uno musi azoshike cyagiye tubona ngo azobageze ko mvango ko Man idesida none ngo musi nko Man ihejeje championnat iri mu bibanza bine vya mbere tuvuga ngo nakazi kabi kakarike nivyo match ikurikiye barafise Newcastle hanyuma bakurikiza Aston Villa ko barakazi keza bwana Edi koko Manchester nta kindi kintu na kimwe yisanga uno munsi ifise niri muri FA niri muri Carabao niri muri des Champions niri muri Conference niri muri Europe vuze ngo objectif principal niyo kuronga resultat nziza ibagarukana mu bikombe bya ibagarukana mu kombe cyabura ko bigaragara ko igikombe cyo kugitwara bisa nkuko biri mu minwe ya City na Arsenal ariko kuronga resultat ya Big Four kiraba ari kimenyetso cerekana ngo peut-être bige ku buremere bw'amasezerano yo habwa cyangwa ivyo babiri mwayo masezerano nyene ariko kazi kora gakwiriye uno munsi processus yuko Carrick ari umukandida wo guhabwa kano kazi kwa Manchester ndemeza ko biri ku bice nka 60 70 80% gusumba uko bokuyumvira uwo bien ni na motivation ni nagashime va kuyumvira ko avuye muri Middlesbrough yari yarirukanywe abanza kwicara gato yajafashe Manchester United ayayo umurongo amakuru akora ko muri vestiaire abakinyi bo bagiye na leadership afise avec résultat pourquoi pas nagende ndi president Man ntotangura kwiyumvira ku amasezerano umenyeze uko uravye bari ku isoko hana ubwo ntabwo ari bamenyereza bibitangaza na Pep Guardiola ufise ku isoko na Ancelotti ufise ku isoko hana ubwo ikibazo ndakibona ahubwo peut-être mu burongozi bwo buzova butabona kumwe ibintu peut-être bati famille Glazer Sir Ratcliffe tugure bana ari muvandi mwa Chelsea nafise contrat inde Liam Senior ura contrat gute kandi deja we yari muri equipe itwagwa muri Blue Co bien sûr muri camp nimwe ariko no munsi ugiye kuraba mugabo yitwa Carrick so muri Ineos so kwa famille Graza bivuze ngo no munsi yari kubona wari muri ya circuit imigwi twarigo hamwe kumbura twarikwiyumvira biri mu buryo buri direct mugabo reka rero twiyumvire ubwo dufatiye kuri resultat sumwanya wuko Carrick yicara na famille Graza peut-être n'umugabo witwa Sir Ratcliffe bakamuha akazi nabonye Sir Ratcliffe rimwe na rimwe yiprecipitate mujana bamenyereza wanashakane n'uburyo we ari na serie nubwo nabonye nawo buherutse abafana ba Manchester bari baje bigaragambya berekana ko batamwishimiye ariko araburyo wewe ubona ko ari en pesserie par rapport ya famille Glazer mu bijanye na Manchester United ibikorwa rero vyivugira ku mugabo witwa Michael Carrick no kurindira tukaraba kuri equipe iri buhezanye nayo muri Big Four ariko ibikigaragara cyo nuko ariko arafata inzira nziza kandi haruye wanashaka par rapport yumu enserimone hava yumvira kuri Liverpool n'ubu enserimone hava yumvira kuri equipe yitwa Chelsea Aston Villa bigaragara nayo ngo gato gatiri kirasede sinababwiye ko runo rugamba rwo kurondera Big Four uyu mugabo azoruyobora equipe yitwa Chelsea ifise umenyereza peut-être karabizamo ariko irashobora kuhagwa bivanye na concurrence n'abadversaire yitwa kisigaje nguvu bose aho umenyereza sino burya bato ya Big Four nigoye gusumba yo kugikomba aho bigeze ariko Carrick hagati y'izo equipe zigera kuri Aston Villa Liverpool Manchester United Aston Villa jamu equipe mparura muri iyo bato Chelsea Liverpool ari Chelsea ari equipe ya Liverpool na Manchester izo equipe zo twari zitatu na wamenye zirasigaje gucakirana hagati yazo Aston irimo kubera ko nayo irazisigaje kandi
iyo yari yarazenuriye isubiye kuziha amahirwe ko ziyishikira bakanganya amanota yabiguye Yeah, cyane, kuko cyane. igatsindwa izindi zitsinze n'inyuma y'iza kane yo kwisanga ariko ni nkuko nayo yotsinda kuko Aston Villa itsinze Liverpool n'umunsi nta muntu yabigira inkuru aya nta nkuru irimo Aston Villa n'umunsi itsinze Chelsea nta muntu yabigira inkuru gusa abakunzi ariko bigaragara ngo Manchester yo harimo n'akantu ko kuruhuka bivanye n'izindi equipe inkino bariko barakina abakina Ligue des Match Champions imwe z'ababa aba bafite match imwe mu bafite minsi match igera ahubwo igitangaje no kubona equipe yitwa Manchester ahubwo itorangiza no muri Big Four itarangije muri Big Four bari kudira Bari kudira. ubuje nitwa Benjamin Sesko abafana ba Manchester mu ngurire mayo Seska atsinda igitsinda kaja mu kirere kabizo kandi kino gitsindo gitsinzwe n'umuntu yari ngivyo rero kuri equipe ya Manchester United y'umumenyereza Michael Carrick saa 2 minota igera kuri 13 Eddie Hori Travel and Job Connect